Umugore wanje akunda ubwanwa bwanje ku buryo atipfuza ko ndabumwe ambwira ngo nibwo butuma mba umuntu w'umugabo. Ariko impamvu ambwira bimaze kuyikekamwo iyindi mpamvu nanje. Isangemwo. Ejo bundi umuhabara wanje yagumye ansaba ko ndabumwa navyiyumvira ko nkumva nivyo, ariko natekereza kucubahira umugore wanje ampa. Nkumva sinobukomakoma kuko nohava ntakaza icubahiro umugore wanje ampa. Isangemwo. Ejo mu gitondo hahise niyumviriye kuja kwirigwa ku muhabara wanje. Numva kugendayo kandi ntamwumviye ngo mw'ubwanwa bwanje. Navyo numva nububwa. Ndavuga ati ndagomba kumvira umuhabara wanje wa. Nuko ivyiyumviro vy'umuhabara vyarangondoje, maze nimwesha ubwanwa bwanje bwose baraharura. Umuhabara abonye ndabikoza acambwira ati, "Sheri ntubona rero, ubu baye agasore kuko moye vya vyanwa ndumva ngukunze cane." Isangemwo. Sasa rero maze kwimosha ubwanwa bwanje nirigwanye n'umuhabara burira. Naje gutaha mu rugo nka 5 z'ijoro. Nshitse muhira nasanze umugore yaryamye n'amatara yazimije, maze nanje nicokeza mu buriri ati ndatsinze ruraye. Aha takanya kahaciye nicokeje mu buriri natanguye kumva umugore wanje ankorakora yerekeza ku bwanwa. Ndavuga ati ndapfuye. N'ubwoba bwinshi cane umutima uhakwa kumvamwo ndaceceka kugira ngo ntavuga, maze umugore akambaza iyo niriwe, ntinya ko yohava mbaza byinshi vy'iyo niriwe nkasanga navuze n'impamvu namoye ubwanwa. Uzi icakurikiye umugore wanje amaze kunkorakora hose nkuko vyahora kumva nta bwanwa mfise. Nagiye numva avuze ngo, "Weza muntu kuri uyu munsi sindaguha kuko n'ubu woza wumva shobuja ashitse kuko narataha kandi urabona ko bwije cane." Isangemwo. Isange nawe muri commentaire duhanure. Turabe ko uciye ubwenge utanga iciyumviro cawe udahengamye kuri ano matati. Kuva ejo n'ubu ntituraheza kugwana n'umugore wanje, none dukora iki? Isangemwo nawe. Isangemwo nawe rero. Isangemwo. Umugabo afise umuhabara n'umugore wiwe nawe afise uwundi. Ariko ibi nibiki koko? Ubwanwa umugabo yahatirijwe n'umuhabara akabumwesha, butumye amenya igituma umugore wiwe atipfuza akabumwesha. Bagabo namwe bagore mwogabanye igituma mukomeza gushaka ivyo bintu ko mba numva nyene. Ariko nyene nanje mba numva ntazi kiniki. Gusa nabihanurira. Ariko vyo reka ndabibwirire ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi. Ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.